ni Double J ari kumwe na WIZ Designer, ni indirimbo ya WIZ Designer African Badman. Bimwe muri bimwe mutari muzi kubijanye n'ino ndirimbo novuga yuko Double J ari kumwe na WIZ Designer African Badman. Indirimbo imeze neza cyane, indirimbo novuga yuko yanditse ku rwego rwo hejuru, bayise Be Mine, icyo ni Cyongereza. Double J 1 second. Indirimbo imeze neza cyane, ni African Badman. Mu buzima nifuza ko twoba intatana, nuwo ni African Badman. Mbere ijisho ry'umutima biboneka ko ariko arabwira umwigeme afise indoto zo gukundana nawe, akamubera umuvyeyi w'abana biwe. Afise indoto yo kurambana nawe. N'indirimbo imeze fresh, ukuntu WIZ Designer yambaye vyari imboneka rimwe kuri we, imodoka nziza cyane. Be Mine, umwikeme mwiza cyane, yasohotse afise indabo ku maboko, agomba guhereza WIZ Designer African Badman. Rugerageje kuraba yaraberewe neza cyane, yambaye ikositime zigezweho, apana zimwe z'abataha, ku kirato cyiza ya ino ndirimbo bibaye ngombwa ko nza ngira icyo ndayivuze ko ino ndirimbo yakuye abana muri show, irabirukanza kuja kuyiraba kuri YouTube cyane. Yankuye muri douche ngiye koga, namaze kwisiga isabune, mvuga ati iyi ndirimbo manza kuyiraba, isabune inyumire ko hamasubire kuyiraba. Bambona dukwiranye, wo ni Double J Bad Boy Killer, Mugisha Jean Junior all the way from Gitega, capitale politique. Mega song. Double J. Nyemerera umbera umuvyeyi w'abana biwanje, zagukubita ibikeya nufungura ikijumbu kimuzabuhaze. Nyemerera ubu umuvyeyi w'abana banje, ninkurongora tukabana uzaruvyara amahasa gusa. Guys, indirimbo iraryoshe, imeze neza cyane, indirimbo imeze fresh. Afu umuntu yabambitse, big up sana bro. K Mars, thank you so much. Bobo Pro, no mutipe yakoze ino ndirimbo n'umunyarwanda, Bobo Pro on the beat. Amasanamu meza cyane, ni mubabanire Burundian artist. Kuva muri management ya Simplice ari kumwe na Double J, kuva muri Birman Boy. Indirimbo yakozwe nande, amasanamu ni John Rar, yahoze ari muri Bantu Boy Entertainment. Ni indirimbo gerageje kuraba, nuvuga yuko bashizemo amasanamu bari ku kibuga cy'indege, bisigura yuko barashiramwe n'indege iri kwiragenda. Imodoka nziza cyane, WIZ Designer aberewe bimwe bidasanzwe, ameze neza cyane na look nziza mu mutwe. Of course biboneka ko ni indirimbo yatwara amafaranga atari make, amata asumira ngo miliyoni 4 z'amarundi. Wumva izo note papa, wozima cyangenda muri serbo bunyene. Cyana cyiza. Nifuza ko twoba intatana, tukibaruka tukabana, ndetse tukanasazana, tukanapfana, tukanazukana. Uwo ni African Badman, iboneka yuko ari umwigeme ariko arahasitora amubwira ati ugerageje kumva izi ndirimbo biraboneka yuko
yari ko aramusomesha amubwira yuko bobe ntatana nyene akamubera mama w'abana biwe. Afise indoto yo kurambana nawe urumva imitoma sha. Icyo nkunda abantu nk'aba anye cyankorora agufatiye umwigema akamudiraga akamutongoza abantu nk'aba. Si ba barapera ngo jewe nitwa WIZ Kid, ngo jewe nitwa WIZ Designer, ngo ndagufa yasuko. Indirimbo imeze neza cyane. Iyo mvuze ko abarundi dushoboye na cyane cyane ko muri 2020 muri fin ya 2020 harasohotse indirimbo nyinshi nziza cyane zimeze fresh. Imico nk'iya mama na Bikira Mariya bamushizemwo. Yosefu nawe ko mwamwibagiye. Ngo afise impamvu yo gukundana nawe. Akaba umuvyeyi wa mama w'aba, akaba mama w'abana biwe. Muri no ndirimbo tubona WIZ Designer ndetse na Double J. Ariko abigeme ni babiri batandukanye. Bisigura ko Double J afise gwiwe, WIZ Designer afise gwiwe. Batongoje umunsi umwe bose bashaka kuvuga ibintu bimwe kandi bose bifuza bimwe. Mbega uwo mwigeme umwe yitwa Claudine canke Corodeta ntabyo tuza amazina yabo ariko uko bikose nabigeme babiri batandukanye. Aho ndetse binavugwa yuko bano bigeme bavuye ngaho mu gihugu cyacu cyo Burundi ntitubamenyereye cyane mu ndirimbo. Video ni nziza cyane yakozwe na General. Audio nayo ni Bobo kuva mu gihugu cy'u Rwanda. I'm Starboy, the #1 presenter, last man presenter. I like to support everybody. WIZ Designer wakoze akantu keza cyane uri kumwe na Double J kuva muri Birman Boy ndetse na General, umwe mu ba producer b'ama video bariko barabikora neza cyane, na cyane cyane ko bariko barakora indirimbo nziza cyane ziryoshye kandi ziriko zirakundwa. So shout up kuri mwese murabarundi. Nibaza ko nimba utaragenda kuraba ino ndirimbo ku rubuga rwa WIZ Designer wo kwiruka cyane kugira uje kuraba ino ndirimbo. Ni indirimbo imeze neza inatangura neza cyane. Akana kantu ngira kaje kuri Double J gashasha murambabarira. Mumbabarire ino video ndayikuzaniye kandi kugira uje gushigikira indirimbo ya WIZ Designer African Badman ari kumwe na Double J. Indirimbo iri ku rubuga rwa Christian niyo mazina yiswe n'abavyeyi, ari ku muziki washimye kumwita WIZ Designer African Badman. Sempise shout out to you bro. Nawe wakoze byiza cyane mu gushira kanoti muri ino ndirimbo. Ari ino ndirimbo yatwaye kanoti kenshi. Ni indirimbo tubona inafise video nziza paraporo y'izindi video. Novuga yuko WIZ Designer yahora akora. Ariho video yakora ubwa mbere niza ariko arakora ubu. Urabona yuko hariho la difference. Aho atanguye gufatana na Simplice biraboneka yuko harabonetse changement. Nibaza ko ari jambo tugeze kuvana WIZ Designer ati urashobora guhindura umuntu agukora ama video kugira utambaze hose, kugira ntugume kuri wa wundi nyene. Nivyo vyabaye, urabona ko ari ibintu vyiza cyane, bakoze igikorwa kimeze fresh, kirimo abigeme beza cyane, ndetse barerekana mu Burundi ko ari ahantu hatagasi hasa neza. Ariko WIZ Designer no mwana aramutahukana canke Double J birashoboka ko umwe ashobora kumu Burundi akamuronka. Indirimbo imeze fresh bien sana. Indirimbo imeze fresh. Abigeme bari bambaye ibidede bimwe vyo mu nda, muca mubibona ngo bijya bidede vyo mu nda ngo bituma umuntu ngo agira inzobe.
ntavyo nzi, ariko nimbuzi impamvu bavyambara andika muri commentaire ati bijya biratuma umuntu nyene bimera kunuku twagiye. Uwa mbere ashire commentaire yihute atubwire ico bikora bijya bideda Abigeme na cyane cyane. Afise indoto yo gukundana nawe akamubera mama w'abana biwe. Uwo ni Double J once again all the way from Birman boy. Hey, amwemerere amubera umuvyeyi w'abana biwe. Kai Double J nta mwana aribaruka, si wamwibaruka, nta mukobwa aratwazinda, apana aratera inda, aratwazinda canke WIZ designer twazinda umwigeme. Ivyo navyo tubaziko nawe mufise imitoma yo mu ndirimbo yo mu buzima busanzwe nyene ya vrai ntayo turiko turabona. Wagwan my people, abakunzi ba Star TV all the way from Burundi, Rwanda, isi yose ndetse ahashoboka hose mwese mudukurikirana, kora subscribe nico ndagusaba gusa. Ikindi naco raba ikigano cha Star TV kuva ku ntango gushika ku mpera, niho budufashije. Naho wuguruye gusa ugaca wigira nta kintu budufashije. So dushigikire rero mu gukora subscribe na cyane uzurabona ibiganiro ku mwanya bitibuka, kuko turifuza aba subscribe, turifuza gukwiza 30 by'aba subscribe mu kanya gatoyi tubifashijwemo namwe. So call me aka Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi, Mr. Lift, Mr. Meat, ivyo ni biganiro bica kuri Star TV. So iyi ni indirimbo ya WIZ design yitwa Be Mine, nari kumwe na Double J kuva muri Birman boy. Indirimbo ikenewe gushigikirwa bimwe bidasanzwe, ni indirimbo imeze neza cyane, iri mu mudiho uryoshe cyane, yakozwe n'umuhanga General. Indirimbo imeze fresh. Imana ibahezagire cyane mwese mko muradukurikirana. Cyane wewe wumvise ibyo ndakubwiye bwira uje gushigikira ino ndirimbo ku rubuga rwa WIZ design, na cyane ko umuntu arashobora kuba yoshira ko views zitatu, ukayiraba ijya mbere, ukayiraba ijya kabiri n'ijya gatatu. Thank you so much mwese mwari kumwe nanje. Imana ibahezagire cyane, mubandanye kushigikira no gushigikira n'abandi abarundi muri rusange. Merci beaucoup.